Halo? Ni sawa? Yego. Yego ndakumva. Ryari? Sawa. Yego. Nzoca manuka. Sawa. Makurata. We Maku. 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 Makurata. Asha nawe ntiwumva. Ya. Nari kure. Asha. Ya. Asha Imana ishimye kwe. Asha. Ngo ndagusangiza inkuru umunezero. Yo. Ndayitegereje. Maku. Asha. Imana burya ntiyibagira uwayo. Imana ntiyibagira uwayo, ntiyibagira uwayo. Babona igihe nari najino ko hari habaye ikibazo ku kazi. Yego. Hanyuruje amafaranga. Ubu nyene mpejeje kwakira nimero ya boss. Yesu we. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yesu urakoze we. Oya. Nabuze ukuntu novuga urumva sinzi nkuri iki. Urakoze Mana we. Ugira usubire Bujumbura. Nukuri ambariye. Nkuri bishoboka byose kuwa Mungu manuki. Urabona munsi ko turi kuwa kabiri kuwa Mungu. Urakoze Mana urakoze yo. Imana ikura kagasuzuguro. Uvuze ngo urumva anerefo nyambarira yuko mu matohoza bakoze barabonye umuntu yivye amafaranga. Yo. Urakoze Mana urakoze. Asha. Ubugira usubire Bujumbura? Nanje subire ndahashike. Yo. Mbe kwanza abandi bari. Kuko ndumva umunezero umenga no ubasangiza bose bakumva umunezero ufise. Kama najida tahajara weyo. Wa mudamu rero shi. Manzure kane nivyo vuga. Ikintu gusa kinezereye nuko amenya ukuri yuko jewe ntibize ndamuvuga. Yo manura kuko naguma nsaba Imana mu byo nasaba Imana byose Imana izomwereka kurabona ko jewe ntibize ndamuvuga. Kandi Imana irabikoze. Niyo mpamvu bavuga ati ngo ntawe utanga Imana kwihebura. Nukuri ntawe utanga Imana kwihebura. Ntahava hindu. Imana imbere yo Mana. Amano ubona ndakuherekeje. Ndakushikaye kwibarabara. Niho ndomenya kugiye. Asha ndumva yuko ibibazo byanje byose nari mfise. Yego. Ndonse nyishyura. Burya rero go ndanezerewe kweri ku mwanje. Namase twari zo gutembera na moto yawanje ngaho. Ama mba kubona ndibaza ariko barabitunga ndibaza mva ngaho n'umunsi muri. Twari nakaye twaruka gusangira kera. Ngo sinanje ndagusubiriza mu nkoko. Uri kutavuga. Uburyo ibintu byo kuvugana bikunda. Uyu n'udukobwa tumubaje twakoma muhira nta tundi no ngangira asha. Ngira namugoye kwezi. Uyo. Onja namugoye. Ndumva ni atari. Uwo ntabikunda. Umva aho namugoye ko nase kwizanana cyenyine hajya muri rya nzira. Sinzi ibintu byihara byajya muri rya nzira nambye ati ngo merekeze nje kumuraba kirembe. Musi wose ntamubona. Watinyijo. Natinyijo. Mukuri bivanye nuko nguma.
mba hafi nganiriza nyitaho bivanye n'ibihe bibi nari maze n'igihe no kuri goreti bisa nkuko ndiko ndavyibagiye kandi ubu niho ndiko ndabona yuko nuba nari narahisemo nawe no bavuga ati burya amaherezo y'inzira y'umuntu mbabarire kuba n'ibi bintu ngomba nabikubarira na mutima wanjye ubu ndabona yuko ari uwo mukobwa wari warateguye kubaho mbeho ku bwawe nawe ubeho ku bwanjye sindakubariye bivanye n'amajambo nawe narakubariye byoshika nkaba narakubabaye sindabikubariye ibi kugira uce ubyemerewe nyine ariko je nabyo ubwanjye namaze kwicara ahantu nkabona yuko nuba nararemye kubera wowe nawe waremye kubera ngomba ndagusaba iki kintu ndagusabe ikibanza wari warahaye umutima wanje muri wowe yuko bikunze ariko bibe uko bishaka ntibiko genda bishaka usubire umutima wanjye wakiriye ikibanza muri wowe ndazi ko nagukoreye byinshi byakubabaje ndatirigana ku masezerano twari twarasezeranyije nawe ariko ndabigusabye ukumba hafi kwawe uriko gutuma numva kumenga nanje mukubaho Gore ndagukunda Gore dutahe urabona ko bwije kandi imvura igira igwa kire baye kandi abarenze imitwe y'inzu we mana yanje mbaba bana bagiye he wombwire muri rino joro narikorewe basi ndaba nk'ubu uye n'indya zabuze n'abaziteka mana ndaruhiye kuri ino si ndarushe basi abo sibona wumva Hey mana je narikorewe ariko mwabakobwa mwe izi saha gamatwa kwa bamakura naho mwe bamwe ariko bamakurata ego mama wanje mwe ariko bamakurata uburaba ubu jewe ndiko nafunagiza muziko mwebwe mwagiye kuyerera ego nitware twatevyeyo nimwatevyeyo nitwatuzi ko gorobeje ngaha naho no banagorobeje ngaha gusa vuga amakosa twakoze ngo twageta kubwiye tugiye niyo makosa twakoze ariko jewe naravye abana b'abakobwa nkaguma mfunagiza muziko we mana je ndagowe mato babare ntuzosubira nimuzosubira misi yose mwama muri ntimuzosubira ntuzosubira we mana je ndaruhiye kuri ino si ndarushe mama twayaze menshi mbego leti yari Goreti namutumye kuvoma mbona umengo asa no utevye asharatevye kwezi amaje n'ukuri ngomba ndamurindira umwanya muto atevye uraza ko mumbarira ko naye naje kumuraba ndamubarira cyangwa murindire gatoyi urabona kagasozi kahariya hepfo ku Kamena naho urabona karaduga havuye kuvoma hariya ryari hoho narahaciye fise agapanga n'isuka mbari ko yana namaze kumenyera ubuzima bw'ibugeni nahashitse icuya cambize hajya rero hajya ashani hata naje mvuye kurima mu myabo ubona naje namenyereye ndiko ndaduga hajya emwe mpora numva umengo sije mbona ndashitse kandi mbona nshika cyane sasa karago nkarambye aho
Kora agasozi ryoha ni karekare. Kaya gasozi kweri ni karekare kweri. Ngona gore taraje. Turaba umanze wegenyeze. Manze wegenyeze two duharage ntidufube. Emwa hubona. Ayatsanye nanje nishuye mana we. Ha. Aho yari yakagiriye. Kaduga ni kare. Yo haje yo. Wese nakubwiye naje ngiye kuri mahari ya mu myaba kugira ndahaduge kari ngorane. Nasha nawe urafise ingeso yo kwicara imbere y'igikoni. Kariyo nifatanje nicarira ngaho. Nasha ngo kweye. Bori. Niyo nari nkene. Chewe. None bagukeneye none kumengo biragutangaje. Kambere yaje mbere imyaka nje na twace turatera udukuru kugira amakuru yiyo mu gisagara. Mbere kandabahe mbere nakanya. Mugani kire. Sawa. Turasubira. Yego muzi. Kumenga watangaye nje ukura. Sino gutangara gusa ahubwo numiwe. Urakomeye no? Ndashima Imana. Nagomba ndakugore gato. Woza tukaja ngaho inyuma basi tukaganira. Nta kintu tugenda kuganira. Nisa none gwari. Nisa. Hama ikintu cyari gitumye ndakurondera. Nukuri nari nje kugusaba mbabarire. Kuko ubuheruka igihe waza muhira ndazi narakubari amajambo atari meza kandi yarashoboye kukubabaza. Rero kubw'ivyo naratahuye ko nakoze ikosa. Niyo mpamvu narinje kugira ndagusabe imbabazi mbabarire. Amajambo yose none narakubariye akakubabaza. Ndagusabye nk'umuntu kandi mujya mwanya nari mu bihe bibi. Azi umuntu bamutaye. Nyene bari mu bihe bitoroshe. Naje kugusaba imbabazi. Sinzi rero ko witeguye ko kumbabarira. Ko itawe ukaza kumusaba imbabazi. Cyangwa kubabariye. Hanze ko nigeze ndakubwira ko nanje nabonye ko utameze neza narakubabariye. Kwe tandukanya n'abandi. Hande muntu mubariye amajambo nkajya bigoye ukuntu yakumva ko yo kubabarira byihuse nkuko. Nakubabariye. Nibutse ibihe byiza twacanye imana cyane mvuga ngo nuko bakona nanje nabonye ko atari wowe. Urakoze kandi urakoze cyane. Ndumva atabindi bise no kongeraho hanini nyamukuru iby'ingenzi byari ibyo byari binkuye muhiyo nzanyine ndatinda kuganiriza. Yuko muri abari yarike kati nuko na mama yagiye ariko muri abayike yarike. Umwana ko ndaraba nyene bana n'umusume ngaro umuntu abikaraza. Hama nshaka kugenda. Nshaka kugenda. Menga bikugwe neza. Shaka mumenga. Naho guma ngati kwa turatera inkuru n'amakiri.
ashurazi ko nikundira kurya shuraba rero uzane mu gikoni nabwo mu gikoni turiko turateka mbese mbenje kuraba ko vyatunganye iwacu turakunda abashitsi nakayoberwa gufungura indya iwacu kera ndavyibuka muri vyabi nawe basha ntuyibagira ibintu byose byo kuba byo mwirya myaka kwe wibagira ibintu vrema ega ni atari nyumva nivyo ushobora ko ari umuntu utere gutegera wibagira mu buzima bwawe ubu rero ugomba mbarire utambeshe utarigera unyibagira n'umunsi no imisi Imana yaremye kuva ndakumenya nibiye vyiza twagiraniye sinigeze ndakwibagira mu buzima bwanje kibinyemeza n'igiki ibikwemeza nuko naguma nza nicisha haji wanyu nza kwigisha ngo nje kuraba Margarita bintu nk'ivyo nkaguma ndahishira gusa ndakubone cyo byose mu buzima narumva umengo biranyubatse ko ndi Bujumbura utegeze na telefone ntaga telefone nari mfise abarabuze n'umuntu basiyona gutira aga telefone telefone kuno mutumba wacu ari n'umwe afise aga telefone nta afise telefone ntubeshi mushiki wanje arayifise nanje twavugana gute mushika arayifise ariko mushika kwenda ndamutinya kuba kumenga aratekereje ntavuga ego tuzana ego aradusumba gatoya ariko ndamutinya cyane sinokubakwa nk'ibintu nk'ibyo mbe mutonyi wawe gute ko ndakumubona cyane muri no minsi ugana uzi ko yigumira kandi bita mutonyi ndakunda kumibagira izina mbe ninde ketwa kwizera okay urazi kijya gihe cyose genda muheruka ko yari ari muto gusa rero nyoko wanyu we ntasaza aguma yibereye nyene ubenga ahubwo ngo nibyo nshaje kuri we nakuri yata muto wanje nawe aguma yibereye mu bintu by'imirima nibura nyene byo guma yigira kwikorera bijyantu by'amapfuta gusa nta bindi ibinsigaye ntumubaza niyo mpamvu adakunda kuboneka ngaha amashi nafise ikintu nashaka kugusaba ariko sinzi uko uzakumenya ariko naguma ndagusaba ko byiza Seri kumbwira acha biravana n'icyacu umbarira nani cyambere kwanza ndagukunda ndabitsikunda bakunda so nama shuri nabisaga kurukeza nagomba kujya uno munsi umubosi yarankoresha Bujumbura na telefone telefone arambarira yuko nusubira ku kazi yuko bakoze amatohoza barasanga ko atari jewe hari mu bantu bivye amafaranga ya societe rero yambariye ati uno munsi ko turi kwa kabiri kwa Mungu wari bishoboka byose amanuke kujya kwambara akazi ama hari ikibazo nagize mu mutima shima ikintu kintu amakenga n'ikintu nuko nashaka kumanuka sinashaka kumanuka n'impanuka kubera ko cyumero ko ndabizi ko utarubyiteguriye ariko ndagusaba sibyo basi ndagusaba ikintu ntituzuba tugiye ngo icyo tubana nk'umugore n'umugabo ntarakora ibikini ndabizi ko ryo bigituma amakenga atagira ubugeni nzo kugukwa ariko basi kugira unyizere uramubera muto nawe muzo manuka musa
Nisanga ariko bishaka. Umva kiboneze bakunze umanukana mutumye. Bizo biri kubera bafite sazo bari karabibona. Abakobwa b'umuco. Shiriye gusa ndanezerewe kubunyemereye. Kandi ndaryohewe cyane. Ahubwo gusa rero ngomba ndagusaba. Nivyo je nzoza nganira na nyakwanda mubarira. Ariko nari nkeneye imbere yuko je nza kuvugana nawe. Uwo manzi uvugana nawe. Kandi muzovugane muri kumwe na mutumye wawe, manzi ubare mutumye wawe agufashe kugira ngo nibishe. Amaje nanjye nzoze n'imihuri. Sije na. Ukoshe. Kandi umenye ko ari kuwa mu hasigaye iminsi mike. Ndazabikana ngo n'amandinira. Amanya n'amandinira bimubaza usanze kuranda kwanyisha. Cyapfuye. Akotse gushima. Shima kuzizima. Mwese ko muranteye Nuko tujya kucara impande n'ibibi we gamurankanze tukunze gute. aje mbere ariko nditora nirinda aduteza turishe Umviza rero manda kubwira. Cyari kinshaka kubagira. Kigiki. ko muguma mujyana inzara n'ibiki None mubwire. tari binsitazi cyangwa namuguma mujyana inzara Gusa rero kinje manda kubwira. none vuga cyane Kero kumunda kubagira. kirembe yagize iki Kirembe yasanze. Cyari hari yari. Sanze. Nasanze bamwicara acambira ngo tuze tujyane icumbura. ibujumbura wiwe ko yakubwiye Kandi rero gusa nanjye nabigame ndasuko. Sindire kugira icyo bivuga. Bajoke mbwira. hewa bana bo muri no myaka n'ukuri kw'Imana wumvise umengo mugize iki Harengana ndikora bamwe ngo ndafise umunezero. we rero wabonye afise umunezero nawe ucuremera Ya, sinafite gukoresha imanza gufata inzoga ndakumubaza mu nje niyemera. Nza kukunisha. ubure ugomba uji bujumbura Ewe mana yanje ni hatari ubu rero urashushe ngo ugomba uje mu gisagara Niba ni bibi. kamama aho mayo makuru rero urujyane mbona kirembe Tubu kweri je murabitoroshe none ndakubaza je burya aho nshingira ikibazo none ugira ujane na kirembe nk'umugore n'umugabo agira kujana inkande urumva uzobugiye gukora iki je nivyo nkeneye kumenya navyo byo kuvuga ngo ugiye Bujumbura ujanye na kirembe Urumva mama rero kubacha yimbari yari yambaye tuzojana Bujumbura twende gutegura ibintu by'urubanza. Ibyo nje mwana urubanza nyabaki hewe mukama man ndarambiye kuri inoze aho rego muje kugira mariage na kirembe
gusa mu manje kibazo ncenda mumbaza kubera byo abasindamwizeye namwe twojana na kwizeye abari twojana kwizeye mumanuka na nyine Bujumbura aha jewe nzosigara muri kino gihangare ndi jenyene imbeba impene kurima ubona nzobishobora gahema yaha mama reka nawe umuntu muzocuzi Bujumbura naje Bujumbura gusa kuri ntivyari bibi muga kwizeye uca koresha kubanguka ibyo bimaze guhera mumaze kubiheza emwe uci ndamubonera wema cenye ni Bujumbura we mukama jewe neziya we mukama ashari ibintu kweri asha yo ya urumva ngira ndakabaze mwana nawe hari umuvyereka kunezwa yumvise iteka nk'iryo we mana kandi rega n'ikindi musinurika kunezerwa kubera cyo nitekerega niteka uzobunteye kuri kano gatumba kiwaje n'ikindi kandi nuko kirije sangwe zikara umwana mwiza ujya kweri asha mana nakabikiwe kweri mama ndindicho kimbere yari yambari ati wazoza kubikwisana ariko mama zumwankire murega shamwana ndinda kubari ndakubaza ni ibintu wombariye wamaze no kunabimbarira yego mama jewe sinase rumva kiremba arashobora kuza akaza nawe nyene kubimbarira kaje mbere yonde mwagiriza yombi ndamwakire hama mama jari tugubana ko ndakora mu hewe oyanyaragasa hama nabanza ndatumarire amagaza kagaruka gusa hemwe hatari kweri jindi ndumva nezerewe n'ukuri mangira guharura imbago genda kandi zijyanko urabe uziharure neza kubera ari ukuntu wewe ukora ibintu mengo nawe nyene niwe wundi ama ni sawa mama sawa bibaza nakugoye sanyene wari waraduhebye imisi myinshi mbona imaze igihe ndi mu dukorwa twinshi nyene abona ko nawe namaze kumenyera burya ikintu nyamukuru cyari kinyuzanye burya narinje nje kukuganiriza kandi nje no gusezera kuko ngo masubiri Bujumbura tirisubiri Bujumbura yego akakanya kiri nawe we none ngaho zo gutura mu kije burya rero sinari naje kuramukanya ahubwo cyari cyabaye ikibazo kukaza hano nakora sha muze yarabimbariye mushikawe yego yarambare no kuri kibazo cyahabaye burya rero harabaye amatohoza barabona yuko jewe ayo makosa atayo nigeze nkora rero mu boss yari yarantelefone arambariye yuko ibana kuwa Mungu nzomanuke kugira kuwa mbere ntonde ku kazi ntangure kandi akazi hama ikintu rero nanje kugusaba muvyeyi iki bariye cyambere kwanza nje gusaba imbabazi kuko sije nari nkwiye kuza kubyivugira ariko nashimiye yuko no manza kwanza agiye kuza kubyivugira hama numve umuvyeyi bivuze iki urabona ko twari dusanzwe turi abagenzi na Goreti rero naje gusaba yuko Goreti twimanukana kugira tugende tube turitegurira iby'ubukwe hamwe namwe muzoze no gusanga hari sinzirira ukuntu byumva mumanukane Bujumbura